Ikibazo kijanye n'ivy'ubutare nabivuze, inzahabu mu gice ca nyuma c'umwaka wa 2025 tukaba twagurishije ibiro 200 vy'inzahabu, bikaba vyagurishijwe ku miliyoni 40. Iki gikorwa dukora citwa mu gifaransa Déclaration de politique monétaire, ni igikorwa amabanki makuru yose kw'isi agira kugira ngo ashire ahabona ibiko birakogwa mw'itunganywa ry'ibijanye n'amafaranga kugira ngo habe inyishu kuri ibi canke biriya biba bihanze igihugu. Rero mu ncamake twabonye mu vyigwa bagiye bashikiriza ingene ubutunzi bwifashe kubera igihugu c'u Burundi kitari conyene, kitabaho conyene, kiri mu bindi bihugu vyinshi. Tubanza kuraba ibiriko biraba kw'isi yose, kuko ibiriko biraba kw'isi yose navyo nyene biraheza bikagira ingaruka ku gihugu c'u Burundi. Niho mwabonye yuko umuvuduko w'iterambere kw'isi yose ugeze ku bice 3 ngira n'uduce 3 kwijana, bikaba bimeze gutyo ngira imyaka hafi nk'itatu. Twabonye kandi yuko umuvuduko w'iduga ry'ibiciro kw'isi watanguye gukoroka ko miseze ibi mwabonye ngaha mu Burundi vyari bihari n'ahandi hose, iki bita taux d'inflation mwabonye ko vyatanguye gukoroka, mbere mu bihugu biteye imbere ubu bariko baregera ibice 2 kwijana kuko nivyo bo baraba. Twabonye kandi nkuko nabivuze Burundi burahari, dukikujwe n'ibindi bihugu, hari ibihugu dusangiye umuryango. Twabonye nabo nyene ko iduga ry'ibiciro nabo nyene yuko ryakorotse. Mbere tuje no ngahe iwacu turabona yuko nkuko twabitegekanyije mu kiganiro giheruka, turabona yuko iduga ry'ibiciro ico bita taux d'inflation navyo nyene bitanguye gukoroka. Mbere muri iyi trimestre ya mbere 2026 twabonye yuko tuzoba turi ku 11 kwijana, naho tutabishikirije neza mu gice kigira kabiri, trimestre igira kabiri tuzoba turi ku bice hafi 5. Mbere tukanibaza yuko mu mpera y'umwaka mbere tuzoba turi hasi cane gose. Mu ncamake abari ivyo ni kugira ngo tubwire abene gihugu ingene vy'ubutunzi bw'igihugu bimeze, turavye aho turi tukaraba n'ibiko biraba kw'isi yose. Ivyo rero nivyo bica biduheza intumbero y'ico twokora iki. Icambere mwacumvise kubera tubona ibintu biriko biramera neza nuko tuzobandanya dukorana n'ababijejwe, tuzobandanya dukorana n'ubushikiranganje bujejwe ubutunzi kugira ngo tube dufise intumbero imwe. Nibijya mwumvise babaza ati ibintu vya coordination bimeze gute. Iyo turiko turakorana rero ibintu biramera neza. Mwarabonye miseze ko twerekanye irya document no kwita nk'igitabo ngenderwako ingene twotunganya ibijanye n'ubutunzi mu gihugu, kandi murabibona yuko ibintu bitanguye gufata intumbero imeze neza. Ugiye kuri ya soko ryirabura bita marché noir, murabona ibiko biraba, ibiciro twaberetse ingene ko biraba. Rero turavye ivyo kubera vyinshi harimo ingingo zitwa ko zikaze, nk'irya mwabonye bita taux directeur, no kuvuga ko ari igiciro c'amafaranga umuntu aba yashizeho kugira ngo tubanze turabe yuko amabanki mbere n'abanywanyi bayo batobandanya baja mu vyo kugura ibintu cane kugira ngo tubanze tugabanure ivyo biciro. Mwabonye rero ko twafashe ingingo yuko tugikura ico giciro tugikura ku 12 kwijana tukabishira ku 10 kugira ngo tworoshe, kugira ngo dusabe amabanki nayo nyene yoroshe atangure gutanga amadeni ku biciro biri hasi gatoyi, hanyuma abanyagihugu n'abandi bafise imitahe
basubiye gutunganya ibikorwa byabo byo bita investissement bariko bariha ibiciro nibazo biri hasi gatoya. Mu ncamake n'ivyo rero mwabajije ikibazo kijanye n'ivyo butare nabivuze. Inzahabu mu gice ca nyuma c'umwaka wa 2025 twagurishije ibiro 200 vy'inzahabu, bikaba vyagurishijwe ku miliyoni 27 n'ibihumbi 842 mbere na 98 y'amadolari y'amanyamerika. Izo ni inzahabu gusa. Kandi mabuye atari inzahabu haragurishijwe amatoni 956 n'uduce 14, akaba yari afise agaciro k'imiliyoni 7 ibihumbi 353 y'amadolari y'amanyamerika. Muri ayo navuze ko 84 n'uduce 4 kwijana ayo mafaranga amaze kwinjira mu gihugu, no kuvuga imiliyoni 6 ibihumbi 205 mbere na 584 y'amadolari y'amanyamerika. Murumva rimwe narababwiye yuko isorosoro rigwira iyo rija biriko biraza. Twabwiye mbere nongere ko uko mu byo dushora hanze ntidushora hanze ibi by'ubutare gusa, inzahabu turashora hanze n'ubumenyi. Mwabonye ko mu gice ca nyuma cy'umwaka igihugu cinjije imiliyoni hafi 60 z'amadolari z'abajya bagenda kurondera akazi. Kera murazi ko abantu bagenda imanamba guca ingero, niko bimeze. Urumva ivyo byose biko biratuma tubona akagahengo kariko karaza buke buke no kuri rya soko bita marché de change parallèle. Muti none bimeze gute ngira ngo ku bindi bikenera amadolari, hari umwavu, hari ibitoro. Ivyo tubandanya dukorana n'abijejwe kugira ngo turabe yuko inyishu zobandanya ziboneka. Naho haba ngira ngo bitaragenda neza nkuko twabishaka, mugabo inguvu turazibandanya, kandi ivyo byose turiko turakora tubona biko biratuma haza gahengwe. Twibaza neza ko bizotuma ibintu bitera bimera neza. Nibaza ko muri ivyo mvuze ngira ngo nagerageje kubivuga mu Kirundi ngira ngo gitahuritse. Uravuze ati umunyagihugu w'Icendajuru ni hafi y'iyomva. Ni mu kumosi wacu ni hafi y'iyomva. Muri make itunganywa ry'amafaranga, ivyo bita politique monétaire, amafaranga ni nka kurya wofata ngira ngo nk'umubire canke igitoro uri mu mashine. No kuvuga iyo hariho imwimbu wibi canke biriya, umwimbu uri kwisha, hari umwimbu w'ibintu tubona, hari umwimbu w'amaservice nk'abakoda akazi. Kugira ngo bibandaye bigenda neza birakenera amafaranga, kugira ngo ekonomi turune, ubutunzi bubandanye buzunguruka. Amafaranga arafasha. Naco gituma rero kenshi tuca turaba tuti mbe umwimbu ungana gute. Kuri umwimbu tumaze kuronka hakenewe amafaranga angana gute. Kuko ushizemwo ayo mafaranga menshi usanga hariho ingaruka mbi, ugasanga ibiciro birashoboye kuduga. Nivyo mwabonye turiko turagerageza, bamwe bavuga ngo liquidité mu ntuze muri secteur bancaire, ni kugira ngo turabe ku biciro bitoduga. Niho ushize kwa makeyi umwimba ari mwishi, naho nyine usanga ibintu bitariko bigenda neza. Rero tutegeza kumenya urugero nyagwo rujanye n'umwimbu uri kuraboneka, yaba ibintu birimwa canke ibikorwa amaservice, amasare. Numva nico rero iryo tunganya ry'ivy'amafaranga mu banki makuru ajejwe, kugira ngo turabe urugero rw'amafaranga akenewe ushobora gukora mu gihugu. Vy'ubutunzi bw'igihugu ingene bumeze,
sinzi ko mwagombye kuvuga ngira ngo umusaruro wa OBR canke mwagombye kuvuga ubutunzi rusangi. Uwo mwimbu ndiko navuga cyo bita PIB. PIB twabonye yuko ya taux de croissance, ibyo bita taux de croissance ngira ni nk'umuvuduko w'ingene ubutunzi buterabuje imbere. Twabonye ko ari 4.6% mu mwaka uheze 2025. Ubu tukaba twizeye yuko tuzova kuri ivyo bice 4 n'uduce 6 tukagenda ku bice 4 n'uduce 8. Kubera iki? Kubera ivyo mpejeje gushikiriza, cyane cyane umwimbu mu vy'amabuye y'agaciro turiko turashora. Ivyo bizofasha cyane, twatangwa kubibona kandi turizeye yuko bizosahiriza. Ubu turakorana n'abijeje kugira ngo ayo mafaranga yose ivyo bita declaration d'exportation bibere mu banki nkuru y'igihugu kugira ngo dushobore kubikurikirana, hama y'amafaranga aze yose uko tuba tuyiteze. Yose ateza guca mu nzira zemewe. Nivyo navuze vya no kwita uruhusha rwo gushorera hanze, licence d'exportation, zibera mu mabanke canke muri banki nkuru y'igihugu. Ubu rero turafise igisata kijeje kugira mu mabanki kugira barabe izugurujwe mu mabanke, turabe amafaranga yo kwagarutse. Haba kawa, haba ibindi ibintu byose bishogwa hanze, kuko urumva nta muntu ashora hanze adafise ubwo ruhusha, kandi ubwo ruhusha gukurirwa mu mabanki biciye muri OBR. Ni biremeje gushikiriza nko kuri ibi duheruka ku miliyoni 7,353 by'amadolari. Navuze ko 84% bimaze kuza, amafaranga yamaze kuza. Ivyo imigenderanire mu vy'ubudandazi hanze ngira murazo biraba ngene bigenda. Uragenda ugashora, hanyuma hariho benshi bagira ati ndabigura ndabibonye, ndakuriha ndabibonye. Hariho abandi bashobora kugira ati reka ndaguhereza amahera ndakwizeye. Rero turabikurikirana cyane gose, kandi turizera ko ivyo tuba twiteze byose bizoza. Nk'ivy'inzahabu byo ni banki nkuru ibikurikirana, yo urumva ubwo nyene amafaranga dushoye aceja ku makonti y'banki nkuru.